ndabaramukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe aherereye. Akazina ni Sandra Maniriho, nkaba ngarutse kuri Ibiriho magazine. Nari nababwiye ko muri no mise tugiye kuganira ku biganiro bijanye n'urwaruka. Nkaba ndi kumwe n'umwigeme ngaha yaciye muri interna, nashaka atuganirize itandukaniro ry'umuntu yize muri interna n'uwize ataha, ibijanye n'indero, ubumenyi n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane. Turabahaye ikaze namwe mwifuza muba mufite ibintu mushaka gushikiriza abandi canke vyigisha abandi bantu. Turahari, ntimutinye mumpamagare dufashanye kwigisha urundi rwaruka canke abandi abantu batandukanye. Turaguhaye ikaze mwigeme myiza, ushobora kutuganirira. Sawa, murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Irankunda Roxireyira, nkaba naje ngaha muri Biriho magazine tubasha kuvugana. Tukaba tugomba tuganire ko kwitandukanire ry'umwigeme yize muri interna canke wize ari umu externe. Goshobora Jesse nize muri interna, goshobora ndakubwira jewe imibereho nyene y'umuntu yize muri yigata nawe wiga mu ndaro. Bon, dafite akarusho twebwe muri interna iwacu ukuntu vyari bimeze. Wahize kwanza kuva mu hangana Interna nayitanguye ngiye muri 11e année, ndagenda nyene nkirakana nyene ubwoba urabizi nkaguciriye. Ni wowe wisabiye abavyeyi kuja kwiga muri interna canke n'abavyeyi bagupropoje kuja kwiga? Bon, jewe kukijanye no kuja muri interna n'abavyeyi banje babishizemwo, ariko nanje muri je narabishaka kubera ko abagenzi banje benshi bari mu ma interna, haza mbona nyene baje donc mu kibano kavuga ati naka yaje biratesa. Nanje cavuga ati naje ntegerezwa. Ngezeyo ndagenda, ntivyanyoroheye cane pe. Izihe cane wahuye nazo ugishikayo? Bakwakiriye gute? Nkishikayo vraiment nasanze abana turi mu runganwe rumwe baranyakira neza, tugaganira nyene. Ikintu cagiye rero kumbabaza ukuntu twatugara iminsi yose saa sita. Ico nyene nico canteye ubwoba. Byakoroheye none kumenyera inga zaho? Bon, donc ara amafaranga baguhaye argent de poche, niyo misi ntaramenyera nashobora kuyifashisha. Nimba nkeneye biswi nkagenda nkagura ico nshaka, ariko namaze kumenyera vraiment naryo ubugari n'ibiharage n'amashu. Ikintu nasanzeyo nari nkeka, basi sinibaza yuko nyene donc abarezi bahari boturera nk'abana babo. Rero barabarera neza cane gose, barabarera nka ba mama wanyu. Baratwitaho, donc twari dufise ico bitwa banka 13 ukigerayo. Konzi uba wari umaze imisi uri kumwe n'abavyeyi bakwitaho. Vyarakoroheye kumenyera ko uba hata abavyeyi muri fu? Nyene aba ari ibintu bigoye, ariko basi nyene uraza uramenyera petit à petit, uragenda uramenyera kabisa. Ikintu cansiriprenye ukuntu nagiye nkasanga nyene basi nyene abantu mutamenyeranye, nkabona baranyugurukira sana. Basi nyene interna bariyamwe abanyeshure bisanzura gose, nyene bazi ubuzima cane, bakantera inkuru ibijanye kumenyerana nabo cane gose. Jewe ngiranje nivyo numva bavuga, bon nyene numva nyene ibintu bavuga ati muri interna hararyoshe, vraiment nasanze ari vyo biriya nyene. Twe niki jewe nk'umuntu atagiyeyo n'imisi tumaranye, ikintu ikihe ubona jewe nyene yaba narize muri interna nari kuba donc warungutse? Niki naho
interna vraiment umuntu atize muri interna jewe nziko umuntu atize muri interna yarahomvye ibintu vyinshi cane kubera ko deja wize muri interna usanga uzinanye n'abantu basi uba wugurutse mu mutwe. Kindi naco interna irafasha kumenyera kubana n'abantu mu kibano kubera ko nimba ufise savo uramenya uko uyikoresha donc uraba responsable ku bintu vyawe nivyo ukamenyerana n'abantu nyene donc ukugurukira abantu biratuma ugera kure iyo uri umuntu avuga apana umuntu aguma ahoze. Jewe none ko ntize muri interna nkaba sinugurukira abantu sinzi nyene biravana ariko interna umenye yuko ihindura uko umeze iyo unzi n'imisi tumaranye n'akahe kadefu uvuga ati mfise yaba narize muri interna yaba warize muri interna mba narakosoreye muri interna basi kintu nakubonye ko urashavura cane iyo warize muri interna ubuhura n'ibintu vyinshi haragera igihe utagishavura vraiment nyene ukavuga ati jewe ibi zoza biranshavuza ibindi bitaba bikwiye gushavuza urumva wowe nkawe ushavuzwa n'utuntu iyo buri muri interna utwo tuntu nitwo gushavuza aya urizazuye cane gose interna yacu yari iryoshe kubera ko kira weekend haba hariho akamizike tukagenda tukiholasha mu mutwe agasport cane gose niyo mpamvu mvuga ni wahe mugenzi wahuriye muri interna mwiza canke mu hari agakobwa twahuriye muri interna kitwa Tasnim ako kagenzi kanje vraiment n'ubu nyene tumeze upfu ni patana ruge turakundana nyene twigishije iki mu buzima donc nyene yaramanura urumva yari nka cancer wanje kandi ndamukunda cane n'ubu vraiment ndibaza yuko bizogenda neza. Biriya bintu bavuga ko muri interna nivyo cyane canke sivyo je nyene donc nk'ibi uvuze ko kwegeka basi bavyita ngo twe muri interna iwacu bavyita ngo nukuja kwipiriye kuri usanga umuhungu n'umukobwa bari kumwe donc nyene hari igihe kubera interna yacu yari mixed kandi urumva nyene usanga hariho udukouple none mwa utwo dukouple nta mushere wawe wigeze ugira muri interna je muri interna nkishika kubera ko nari nitaye ibintu vyo kwiga cane nariga cane vraiment kandi waruciye nari nciye kandi n'ubu ndaciye ubwenge urumva ariko mu nyuma ngeze deuxième naje kugira umusheri naruko tupiriye uvuze n'udupiriye ipiriye bayitwa ipiriye kuriya wasanga bari kumwe umukobwa n'umuhungu bari babiri mwahurirahe bon tuvuye muri etide haba hari umwanya wo kuja kuraba televiziyo kubera ko kw'ishuri wacu baratunezereza cane rya shure ry'umuzungu bakatunezereza tugiye rero mu kuraba televiziyo tukaca tubonanirayo n'uwo muhungu wasanga nyene udukouple muri refectoire kubera ko televiziyo niyo yari iri twicaranye nyene wasanga turi kumwe niwo mwanya nyene twavuganira préfet des études ico gihe yarabikarira cane gose gati il faut que mugabanya n'inkoni twarazirya muri ico gihe naciye mvuga ati jewe couple ndasezeye naragenda muri bimenya gute hari nk'igihe donc uno musi araguciye ko muri kumwe na wa muhungu ejo arasubiriye gatatu urumva aratangura akikeka tiri a quelque chose mu nyuma uwo muhungu yaje kuronka hamva arataha ariko uwo muhungu Jenava twari twiga muri classe imwe ureka kurira umuntu ukunda nararize nyine ndavuga ati mukunzi wanje aragiye vraiment ti why not nibikunda nibishoboka ndamukurikira ti nanje vraiment nibishoboka nyine urabizi biriya bintu by'abana tukiri abana tuba ushushe mbere mu bahumva ko ari we musheri w'ubuzima bwawe bwose mugabo wawe irevre nyene byarashitse ariko uwo mungu aza kuronka hamva arataha nanje nyene ndavyakira uko ndamara igihe mbabaye ariko nyene mu nyuma urumva ntitwabaye tugereza rimwe
ubu unyeje naciye meza nawe asigara kw'ishure urumva naciye ndamurusha umwaka umwe rero ubu agarutse aca asanga nyene ndi occupé donc en résumé interna ikintu yafashije vraiment yarankujije cane gose ikindi naco mu mubano umuntu yize interna aramenya nyene ati nitwara uko kubera ko no muri interna muba mubana n'abantu benshi uramenya ati uyu ndamwitwara kuku uyameze uku nuko nyene basi nyene ikintu nungutse kubana n'abantu no kujera ibintu vyanje neza ikintu nkagiha agaciro nkapanga utuntu nayo interna narakunda kuba ndi gupanga impuzu nkora udutavo utuntu nyene nk'utwo nyene interna nico yamfashije ukabona bize muri interna impuzu zawe zazingora gupanga ati ndikira umara ivuga itandukaniro y'ubuzima bwo hanze ya interna no bw'indani donc gerageje gukompara ngize différence y'ubwo buzima muri kuvuga ubuzima bwo hanze donc hanze no kuvuga umu externe n'umu interne bon umu externe aratandukanye n'umu interne kubera ko muhiri wanyu naho bagufatira amategeko ntaba ari nkayo muri interne hari amategeko aremereye cane kandi utavyitwararitse n'amanota bagukura kandi nawe mu gihe uvuga ati naje kwiga uragerageza ayo manota ukayarekipera ku buryo bwaho udagwa mu makosa ngo amanota yawe uri kuyatakaza ni izahe ngeso mbi wabonye muri interna ari umwana usanga ashoboye kuja muri interna atanwa inzoga ariko kubw'abagenzi babi akava yanwa inzoga gasanga abana bagiye atanwa itabi ariko kubw'agakufu cane gose Deja ko abo bahuye n'abantu abantu mu imico itandukanye ugasanga uyu n'umusuma nawe iki ukaca usanga uvuye uri gisuma kubera wa mugenzi wawe ngaho hari abana batwara muri interna kubera babananiye kugira baruhuke n'abandi babatwara kugira bace ubwenge ivyo nyene vyose biba birimwe umwana wawe womobrija kuja muri interna canke womobrija kwiga ataha jewe umwana wanje niyo Imana yamumpa vraiment ategerezwa kuja kwiga muri interna kuko interna nyene irigisha cane vraiment ari gusa naho bishika ugasanga umwana ajagize ingeso mbi umwana biravana n'uwariwe izo ngeso abasanzwe zifise faites attention bakabuye kugenge yarasanzwe afise izo ngeso akaca zijamwe ariko umwana nyene ugerageza kumuba hafi canke ukamuha n'umu professeur canke umu encadreuse avuga ati uno mwana uzumuncungire ubigize uko onye umwana wawe azoba ari ku murongo mba niyumvira kw'ivyo abantu bize interna impamvu baba bazi ubwenge donc hari ama étude menshi umwanya munini bagerageza kuba hari ama étude uzusanga 6 étude ukaca muja mw'ishure mukiga twezere mukaba mutashe hari umwanya wa pause wo kwiga umwanya munini n'uwo kwiga interna nyene niyo mpamvu usanga kenshi abana bahiga bakunze donc umwimbu w'abanyeshure bo muri interna uri different n'umwimbu w'abanyeshure baba externe niyo mpamvu mvuga ati interna kenshi udasamaye vraiment nibaza ko ivyo vyose ari mu mutwe bivana n'umwana hari igihe uba wiga utaha ukawuca ubwenge urana ko wiga uba muhira baraguha hari igihe mutaba mufite n'abakozi canke mufise umukozi bagasanga nyene ufise n'akazi kenshi muga ukamenya kujera umwanya biravana vraiment no kwiga n'uwundi wowe donc uri muhira sico kimwe n'ukuri buri muri interna uri muhira urashaka kuvuga ati reka aka kanya nige canke ntore nirabire televiziyo akanya gato kubera ko muri interna ho nta matelefone mwigana ariko uri muhira usanga amatelefone ngaho mama wawe arasimvye ukaca utora agatelefone kiwe reka mbanze ni connecte gatonya gusa uri muri interna telefone bayifashe baba bayimenye niyo mpamvu utagira n'inguvu zo gutwara telefone muri interna nta muntu agira inguvu zo kujana telefone abavuga ati agafone kanje bakamene kugira turangize ikiganiro niyahe impanuro woha abavyeyi babone ko iyo barungitse abana muri interna banka kurungika abana muri interna kubera bibaza ko bazoza bafise ingeso mbi abantu bibaza ivyo bintu we n'igiki wobabwira donc kuri ivyo hari abavyeyi nyene bien sûr baba bibaza ko
muri interna dufungura nabi ariko sama interna yose Yeah. donc nk'ama interna ijyanye zirya za leta kenshi usanga nyene ntibafungura kumwe na prive kubera ikintu kiri private n'ikintu ca leta usanga bitandukanye cane urumva ubunye mbona bo bashira mu ma interna ya prive kugira ngo prive ho ego barihisha amafaranga menshi ariko nyene usanga ibintu biriyo bihwanye n'ayo mafaranga kavuga ati umwana twebwe kw'ishuri wacu haba hariho baratugurira ivyamwa meje gufungura vrema kaba babahaye ivyamwa yewe yari uy'umuzungu yari interna y'umuzungu rero niyo mpamvu ama interna atandukanye ivyo vy'ingeso nazo atinya kumushiramwo kubera ingeso mbi bivana n'abana baba bahari nayo nko umwana wawe mutwara muri sukonvasiyo mu bamasere akaza afise ingeso mbi vrema izo ngeso yoba yazikuye azikura muri barya bagenzi babo hagati sha sinibaza ariko gusa nyene biravana ari igihe usanga ari imyaka nk'umwana ukabona atasha akora ibintu kaca bibaza ngo ni ingeso akuye muri interna kumbe ni imyaka agezemwo abavyeyi benshi rero barihenda ngo umwana wanje ngo aje yononekaye waye aje yononekaye gute oya usanga ari muri ya myaka y'ubusazi niyo mpamvu vrema ico nicobuza umuvyeyi ko akushira umwana muri interna no naye ndize natahuye ko nahora nibaza nyene ibintu nk'ivyo ndakubajije wakoze kwitaba ubutumire bwanje ego ni igiki wobwira abakunzi banje bankurikira abakunzi bawe abadukurikiranye bose ababaye hafi fiki kiganiro twari kugira n'umugenzi wanje twazananye amperekeje Tasnim Ewana wabarikiwe sana ndabakunda cane vraiment ngo basabike ico nobasaba nuko nabo boza bagikora ikiganiro donc bagasapotinga bakagushigikira nyene kure cane ako kantu rero ako nyene niko sawa kure cane vraiment courage ibi bintu vyanyu biratesa cane 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 gose guys ndabashimiye namwe muza kumviriza iki kiganiro ico ndabasaba nuko sapotinga mukagira partage dufise n'ibindi bintu dukorera ngaha turapukura mu mamanza atandukanye n'abantu baba bakeneye abaprotokole mu mamanza guteka bakuzinye byose birahari turashobora kubafasha n'abafise ibyo bashaka kumenyekanisha turahari twakure nisoye kubavuna turahari bite wow. Cyakunda cyane bizu